nawe ushobora kubona umenga nta nzira, ijwi ry'Imana ryaragiye, ubona umenga bose barakuzinutswe, muri famiye barakwanga, aho ubaye n'ibibazo, muri sosiyete urimo n'ibibazo, ku kazi n'ibibazo, ariko na bado ndakubwira Imana iracavuga. Imana ishobora kuvuga uno munsi, ushobora kubona umenga nta kazi ufise, ushobora kubona umenga nta rugo ufise, ushobora kubona umenga nta cepfo n'icya ruguru ufise, ariko uno munsi ndakuzanira ijambo rivuga ati Imana iracavuga. Haba ku mugoroba Imana iracavuga, haba saa sita Imana iracavuga, haba mu gatondo Imana iracavuga, yewe haba no mw'ijoro Imana iracavuga, harya dusinziriye Imana iracavuga. Rero reka gucika intege, reka kudendebukirwa, ntucike intege zo gusenga, ntucike intege zo kuririmba, ntucike intege zo gusenga, ntucike intege zo gukoranira hamwe n'abandi. Imana iracavuga. Urashobora kubona uri mu bigeragezo bitandukanye, ukavuga ati je sisubira gusenga, ukavuga ati je sisubira mu makoraniro, ukavuga ati uno munsi je byose ndabihevye, uno munsi byose ndabihagaritse, kuva aho nasenyeye sinishurwa, ariko ndakuzaniye ijambo rivuga ati Imana iracavuga. Shalom shalom, mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse, bivanye naho uri kurankurikirana uherereye. Kuri uno munsi inje tuganire amajambo kuri no YouTube yanyu ya STIVI TV. Je tugiye kuganira, nditwa Stiven Irakoze. Ndazi kumaze kunyumva canke umaze kunkurikirana muri vyinshi, ariko n'uyu munsi ndagomba untize iminota mikeyi ushobore kuba wogumana nanje muri rino jambo ndakuzaniye uyu munsi. Kumbure hari aho ryohindura ubuzima bwawe canke bugahindura ubuzima bwa mugenzi wawe. Rero ijambo tugiye kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ati Yesu canke Imana iracakora, uhoraho aracakora. Rero iri jambo ni ijambo ushobora kwibaza, mbega Imana ikora gute, mbega umwana wiwe akora gute? Urashobora kuba uri kuranyumviriza uri mu bitaro, umaze igihe kirekire uri ku musego, ukiyumvira mbega iri jambo Imana iracakora riza kumfasha iki? Cyangwa ukaba uri kuranyumviriza uri mu ntambara zikomeye, uri mu bibazo bikomeye, wabuze inzira, wabuze icepfo n'icya ruguru, wabuze intango ukabura n'iherezo, ukavuga ati mbega rino jambo rirabaho koko? Ariko ndaje kukubwira Imana iracakora kandi n'ubu iracakora. Ushobora kuba wihebuye, ushobora kuba uri kuriganyira, ariko ndakubwira Imana iracakora. Urashobora kuvuga ati mbega ibibazo byanje ishobora kubikoraho, ariko Imana nta kintu na kimwe cyayinaniye, ndetse kubesha conyene nicyo cyayinaniye, kubera ivuga ijambo ryayo kandi ijambo ryayo iraririnda. Rero reka dusangire ijambo dusanga mu gitabo cya Yobu, kigabane ca 33 ku murongo, turahera ku murongo wa 13. 13 aravuga ati niki gituma uyihaririza, kuko ataco yirirwa isobanura mu byayo, kuko Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe, hari aho ivuga mu bundi, naho umuntu atobibona. Ni kuki tuyihaririza? Ngo Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe, nubwo tutoyibona, nubwo tutobiharura, Imana iravuga kandi yama yavuze uko bwije uko bukeye. 14 ndagomba tuhahagarare, kuko Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe. Ngo guko Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe. Twibuke rya jambo ritubwira ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Hari aho ivuga mu bundi, naho umuntu atobibabara. Ngo hari aho ivuga mu bundi buryo, naho umuntu atobibabara. Rero wewe uri muri bino bibazo, wewe uri muri bino bigeragezo, wewe ugwaye, iyo ngwara Imana irayizi. Wewe wihebuye, uko kwihebura nuko kwiganyira Imana irabizi, kandi Imana ifise umugambi wayo, kandi ifise icyo igomba gukora kuri wewe. Wewe ceceka, uhumure, uvuga ati Imana ndaje kuri wewe, ndagomba umpindurire ubuzima. Imana ishobora kukuvuga ko uyu munsi ushobora kujya kuryamba uno munsi Imana ikakuvugako. 15 aravuga ati mu nzozi
mwiravuta ryo mw'ijoro, igihe itiro ryinshi ritwaye abantu bisinziriye ku mariri yabo, niho izibura amatwi y'abantu ikabateza ubwoba ivyo ibaburira. Igihe dusinziriye rero sasa, ngo Imana iradusinziriza ngo maze ikaza kuvugana natwe. Twibuke rya jambo rivuga ati ngo abikundira biyereka mu nzozi. Nawe ushobora kubona umenga nta nzira, ijwi ry'Imana ryaragiye, ubona umenga bose barakuzinutswe, muri famiye barakwanga, aho ubaye n'ibibazo, muri sosiyete urimo n'ibibazo, ku kazi n'ibibazo, ariko na bado ndakubwira Imana iracavuga. Imana ishobora kuvuga uno munsi. Ushobora kubona umenga nta kazi ufise, ushobora kubona umenga nta rugo ufise, ushobora kubona umenga nta cepfo n'icya ruguru ufise, ariko uno munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ati Imana iracavuga. Haba ku mugoroba Imana iracavuga, haba saa sita Imana iracavuga, haba mu gatondo Imana iracavuga, yewe haba no mw'ijoro Imana iracavuga, harya dusinziriye Imana iracavuga. Rero reka gucika intege, reka kudendebukirwa, ntucike intege zo gusenga, ntucike intege zo kuririmba, ntucike intege zo gusenga, ntucike intege zo gukoranira hamwe n'abandi. Imana iracavuga. Urashobora kubona uri mu bigeragezo bitandukanye, ukavuga ati je sisubira gusenga, ukavuga ati je sisubira mu makoraniro, ukavuga ati uno munsi je byose ndabihevye, uno munsi byose ndabihagaritse, kuva aho nasenyeye sinishurwa. Ariko ndakuzaniye ijambo rivuga ati Imana iracavuga. Uko wowe uri kose Imana ritoranya ku butoni, Imana iracavuga. Rero ndakwinginze usubire ku rufatiro rwa kera, wizere iyo Mana ishobora kuguhindurira amateka yawe yose. Reka dufashanye rino sengesho, dusenge, kumbura Imana ivuge ku buzima bwawe, ivuge ku bibazo byawe, kandi ndazi iraza kukugirira neza. Urera Data urahamagorotse, uri ndiho wabariho ntawe uhwanye nawe, uri hejuru y'amajuru y'isakaro ryiza urukundo n'imbabazi nyinshi. Ino saha n'aka kanya ndaciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, kubwira ijambo twariko turasoma, ijambo tubwiye ati ngo uracavuga ntiwadutereranye, ijambo tubwiye ati uracahari. Data mwiza ndakwinginze, aba bose bagiye kumva ino mesaje bumve yuko bafise ibyiringiro muri bo bwose. Data ndagomba uvuge ku buzima bwabo, ndagomba uvuge kuri kazoza kabo, ndagomba uvuge ku ma opportunité yose wabasezeraniye, uvuge ku mitwaro yabo, uvuge ku bibazo byabo, uvuge kuri bya bindi byose bibaza yuko udashoboye, babone yuko ubishoboye. Ahasigaye ucubagirira neza kandi ucubafasha gutsinda no kunesha. Byose ndabisenze nizeye ko ubikoze, kandi ugiye kuvuga kuri umwe wese mu izina ryawe Mesiya mbisavye ngo nizeye, amen. Nabashimiye rero we washoboye kunkurikirana ino minota. Imana iguhezagire kandi ikugirire neza. Nyamunezerejwe n'aya majambo, yasangize mugenzi wawe, nawe kumbura arategereje kumva ijwi ry'Imana rivuga ku bugingo bwiwe canke ku mitwaro yiwe. Wifuza ko tuzokomezanya uza urakurikirana izindi nyigisho canke ayandi majambo, ndakwinginze ntugende udafyonze subscribe, kugira ngo nidushirako ikindi kiganiro uzobe mu ba mbere bakibona. Warahezagiwe wewe ugiye gukora bino ndagusavye. Imana iguhezagire kandi ivuge ku mitwaro yawe no ku buzima bwawe. Shalom shalom, ndabakunda.